kugira ngo simpave nsanga hariho uwo abo ntabonye neza. Mwese umwe wese yiyumve nk'uko turi mu muryango, mwese tugira amahoro y'Imana. Imana so mukama wacu Yesu Kristo nini nahazwe imyaka n'imyaka. Ubwa mbere nagomba mbanze nsubire gushimira Imana mushobora byose, yoyo yazigamye Burundi ikatuzigama ikadukoresha tuhagamburuka gushika kuri iyi saha turiko. Iyo Mana koko ntidusenga ikigirwamana, biraboneka ko dusenga Imana kuko ivyo tuyisavye irabishitsa. Abanezerewe cyane kubona dushitse kuri uyu munsi uri hejuru, turi mu kanyamuneza ntangere. Iyi minsi 3 tumaze ngaha namaze kubona ko atari minsi y'imfa gusa, none turayikengurukiye Imana mu buryo bw'umwihariko mu kuyikomera amashi cyane. Iyi minsi twari tumaze ngaha twahungukiye byinshi cyane. Twarahungukiye kwibera mu Mana, umutima uhagaze twahorana urahera, none dutashe twungutse. Ndakengurukiye cyane sokuru wacu Petero nkuru nziza n'umuryango wiwe, bobo batwigishije umugenzo mwiza wuko twoza turarondera igihe tukamara iminsi turi imbere y'Imana, turi nk'abarundi tutariko turavuga tuti ubu turi imbere y'umukuru wacu, ahubwo turi imbere rero y'umukuru nyamukuru imbere y'Imana. Iki kintu badukoreye kirahambaye cyane kandi kizecame canditswe ko bari batuboneye imboneza mu gutuma twiyegereza Imana turabarundi twese. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwitavye uru rubanza, kuko ngaha twese twahungukiye byinshi kandi tuba umutima umwe. Ndakengurukiye cyane abari mu nzego z'igihugu, zaba inzego nshingamateka nkengo z'amateka, inzego nshingwabikorwa za leta, inzego z'ubucamanza, inzego z'umutekano. Mwese mwarakoze kuza kudushigikira. Ngashimira cyane abatumire, ndabashimira cyane mwebwe abakozi b'Imana, muraturemesha muciye ku Mana. Mwebwe namwe muri mu baturemesha batwigisha kuguma mu nzira itumbereye. Ndabakengurukire rero kubona mwaratwitavye mukaza kudufasha muri iki gikorwa c'amasengesho. Turabakengurukire cyane, Imana ibibashimire. Tugashimira cyane cyane abaduhaye inkuru nziza bakatwigisha, kuko baratumye dusubira gukomera mu mutima. Mwebwe mwabatumire mwaje muva mu migambwe itandukanye, abaje bava mu mashirahamwe y'abene gihugu y'iterambere ry'abene gihugu, mwese turabashimiye cyane. Turashimira mwese abagwiza tunga, turabakengurukira cyane kubona mwaraje kwifatanya natwe. Dushimira na cyane indongozi zo muri intara ya Gitega n'imvukira, ku mutima w'ubuvukanyi batwakirije umutima w'urukundo. Baritanze baratwitangira kugira ngo ibintu bigende neza. None mwebwe namwe uwo mugisha mwaduhaye, urukundo mwatweretse, turabibipfurije mugumane urukundo rw'Imana. Uyu munsi no munsi dutanguye umwaka ugira kabiri w'ikiringo Imana yadutegekanirije
none turahimbawe kubona dutanguye turi mu maboko y'Imana. Haya gutangura ikivi ubanje kwicara imbere y'Imana birafise ico bivuga, kandi kubera ukwemera kwacu turazi neza yuko umwaka uzohera Imana yagize aho dushikana hasumba ngaha, turavyizeye cyane. Turayikengurukira kandi Imana no kuri uwo mwaka uheze, ndawukengurukira ko twasenyeye ku mugozi umwe tugafashanya, twese tugafashanya. Kuri aho ndakengurukira cyane inama nshikiranganje duhuriyemwo twese, ari wo mutwe w'igihugu, hakengurukira icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje, kukugene bitanga batiziganya kugira ngo Uburundi bwacu bube igihugu koko c'amata n'ubuki. Kubona rero twarakoranye umwaka wose atawuhigimanga, twese tukavuga rumwe, ni ikintu gihambaye cyane. Ndashimira cyane inama nshinga amateka na nkenguza amateka kubwira n'ubukerebutsi bakorana kugira ngo ntidutevye amateka yo kurondera ineza y'abene gihugu, ingene bakora batiziganya bakazinduka bagakora no mwijoro. Ndabibakengurukiye cyane. Ngakengurukira rero namwebwe mudusengera, mwadusengeye umwaka wose. Ndazi yuko mwadusengeye ko ibyakozwe ntivyari gushoboka, Imana itaguma ibona bariko barayitakambira. Ndakengurukiye cyane mwebwe mwabakozi b'Imana, mwebwe bantu b'Imana mwese, kuko ndazi mwarasenze. Nabasavye akatari k'igisabisho, hanyuma murakivugira n'ikimenyamenya nuko uwo mwaka tuwurangije amarembe. Erega ibi bintu ntibisanzwe, kuko kare twari twaramenyereye ishetani dutera, abatowe ntibamare bakamarura umwanya urume rumara. Ndabakengurukire cyane rero kuri ico gisabisho mwatugiriye. Nakengurukira abene gihugu bakuye amaboko mu mpuzu bose bagakora umwe wese ico ashoboye. Nkaba nipfuza yuko umwaka dutanguye umwe wese azogira ico akoze kugira ngo ahaherereye hose abone ko hateye imbere. Niho tuzoba turiko dukorera mu ishaka ry'Imana. Turasaba Imana kugira ngo itwungure ubwenge bwari bwaracuritse, wa muzirikanyi waruhumirije guhera uno munsi. Dusaba Imana umwe wese azure ku mutima wiwe icari carazimanganye, kugira ngo impano ivy'Imana yaduhaye byose tubishira habona, tubikoreshe mu iterambere ry'ubuzima bwacu. Ndabakengurukiye mwese. Nabonye ko harimo abashitsi imbere baje bava mu makungu, nabo turabakengurukiye. Iki ni icizere dufise kubona haboneka baje bava mu mahanga bakaza kudushigikira, nuko babonye ko ivyo turiko turakora ari ivy'ukuri. Natwe rero bituma twumva yuko turemye, kuko turiko tuvuga ukuri, kandi inzira y'ukuri niyo ishikana ku Mana. None turabakengurukiye namwe mwaje muva mu bihugu bitandukanye. Ndakengurukira cyane mwebwe abene gihugu, kandi ndabasaba ko mwoguma mudusengera, mugume mudusabira, kuko igisabisho cyanyu nico gituma Uburundi buguma buhagaze neza. Nta nkeka turizeye neza yuko Imana buca idushirira habona ivyiza byose ku Burundi byari binyegejwe. None rero iyo twaje kwiriba gusuma, ko twaje kuvoma kuva mu wundi mutima, mu cari kiduteramitse ngaha, twahaye Imana umutwaro twaje tuzanye, wari umutwaro w'ingere tugira umushinge w'ukuri, umushinge w'iterambere ry'Uburundi. Uwo mushinge ukabuhera kuri twebwe nyene. Ntitwoshobora gusenyera ku mugozi umwe ngo tugire urugamba rwo kurwanya ubukene twese tudafatanye urunana. None rero gufatana twese tubanza gukura mu nzira ivyo vyose vyatuma tudafatana mu nda. Ivyo navyo nta bindi kwari uko ivyo bibi vyadushikiye tubigira ku gitero twese, n'Imana ikadufasha. Uno munsi rero tuve ngaha
tuzi yuko tugiye kugira igitero kuri ivyo bibi vyadushikiye kugira ntiduze dupfe dusubiye kuvyumva muri iki gihugu cacu. Abaruka ubu baze bavyumve nk'umugani, nivyo twipfuza. Imana yaratwumvise kandi ndazi yuko izobishira mu ngiro. None rero kugira mperaheze nagira ngende ndabahaye umurongo umwe wese azogenda yitwaje wanditse mu gitabo mwikete Paulo yandikiye abaheburayo 12 kuva ku murongo wa 14 n'uw'15 uvuga uti mugiriranira amahoro na bose murondere n'ubweranda kuko ububuze ntazobona umukama, mukitegereza kugira ngo ntihagire n'umwe adashikira ingabirano y'Imana, kandi ntihagire umuzi n'umwe usubira kunaga ngo utere umudurumbanyo uhave wandukiza bose. Uwo murongo tugume tuwugenderako, twumve ko dutegereza kugira amahoro na bose. Abatwebwe tukiriho tweho tugende twese tuzi ko tugiriranira amahoro kugira ngo akaga kadushikiye ntikaze gapfe kagarutse mu gihugu, hanyuma tubandanye turondera iterambere. Ni kuri uwo murongo rero ndabatekereye umwe wese yogenderako, tukazosubira guhura twese ku mutima tuzi ko tumeze neza. Rero nkaba ndabakengurukiye, ndabipfuriza ubuzima bwiza, ndabipfuriza urugendo rwiza muri uyu mwaka ugira kabiri w'ikiringo c'imyaka 7 abenegihugu badutoreye. Imana ihezagire imigambi yacu yose. Murakoze, Imana ibahezagire.